uko mufungura mumenye yuko mufungura nk'abera. Bisigura iki? Iyo uzi ko ufise ikibazo na mugenzi wawe, kirazira ko musangira. Ego no gutukisha igaburo ryera. Iyo uzi ko usanzwe ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, basi ivyo byo kwitunganya reka tubifate muri yo sanse. Wewe uricaranye n'umuntu ku ruhande rwawe mutavugana, ugatora ukabira ku mubiri, ukabira no ku maraso, ukanywa, kandi usanzwe uzi ko mu mutima wiwawe hari umuntu ushavuriye vyakunaniye guharira, kandi tuba two turahimbaza guharirwa ivyaha nkuko yaduhariye, niko natwe tubwirizwa kugira gute guharira abandi. Rero nukuvuga ngo nukumenya ko Isangira Ryera, nimba Yesu yaravuze ngo tubikore nk'ikimenyetso cyo guhimbaza urupfu rwiwe, bisigura ngo n'ubuzima bwacu bwa misi yose tugomba, burya buzima bwacu bwa misi yose bwo gukomeza kwiyegurira Imana, tugomba kububamwo tuzi yuko ubwo buzima iyo tutabubayemwo, bijya bindi vyose vy'imigenzo twokora ntaco bivuze mu maso y'Imana. Shalom bakunzi ba kino kiganiro, shalom bakunzi b'ubutumwa bwiza kuri twese. Nizera ko mumeze neza, bandanya mwiga, mubandanya mutahura ibitari bike biciye kuri runo rubuga aho dusanzwe dusangira amajambo y'Imana, tuzana ikibazo tugatumira abakozi b'Imana kugira ngo bashobore kudufasha. Nkuko umwe mu batumire bacu amaze kubivuga, nti duca imanza, turahanurana, turakosorana, turabana, ko ya misi rushiriza kwigira yuko murushiriza gukoranira hamwe. Uno musi turafise mutumire ni Pst Hervé Nsengiyumva, niwe ari kumwe natwe, niwe aza kudufasha, tunamuha ikaze mu kiganiro cuno musi. Karibu cyane Pst Hervé Nsengiyumva. Murakoze cyane Marvin. Misi ni myinshi by'ukuri. Misi myinshi cyane kweli. Ego nizera ko mwagize bihe byiza kandi mwako murabaho ubuzima ufasha abandi kwegera Kristo. Ego turashishikara, turabandanya, ntituzocika intege. Nico Kristo yaduhamagariye, nico yatuzaniye mu gihe tukirorereye kugaruka kwiwe. Tuzobandanya, tuzoshishikara kabisa kuvuga ivyiwe uko abiduhaye no gufasha benshi, ariko kandi natwebwe dukomeza kushishikara kumusaba no kumwegera kugira ngo natwe twubake. Yego. Nuko uno munsi turaza guhagarara ku kintu nibaza ko kuri bamwe bataramenya uko kimeze, abandi bakijako bakizi bakakijako neza nkuko bivugwa, abandi bakakijako nabi, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ko tugira tubanze tuje kwisangira ryera. Ico mu gifaransa ni sensene. Yaje gute, yatanguye gute kugira ngo tugende tuduga buke buke. Sensene ni iki, yatanguye gute? Isangira Ryera ni iki, cyatanguye gute? Murakoze cyane. Iki kibazo ni kibazo cyiza cyane kandi gikomeye, kubera ko ni numugigwa, no wita ko bawugize umugigwa ukorwa n'abera, la sainte scène, canke mu kirundi gaburo ryera canke Isangira Ryera. Mbega ryera kubera iki? Ryezwa niki canke ryejejwe niki? Cyaje kubera iki ryitwa igaburo ryera? Tugiye kubona mu isezerano rishasha, tubona ko Isangira Ryera canke igaburo ryera ritangurana igihe bagira bamufate Yesu. Bamufashe ariko asangira n'intumwa. Naho rero amajambo yagiye aravuga, niyo majambo yagiye arakurikira, niyo yacitse nk'iragi kubamwizeye bose. Urumva ni nayo majambo bakoresha no musi mu gusangira, kandi no kuri n'amajambo y'ububasha. Mugabo ugiye kuraba uyo munsi wari umunsi wa Pasika.
wari umunsi wa pasika kandi urumva yari iminsi mikuru yegereje pasika bamara indwi yose bafite iminsi mikuru ngo imitsima itambiye gushika ku munsi wa nyuma niwo wabura umunsi wa pasika. None pasika tuyibona hehe? Batanguye kuyihimbaza ryari. Niho bica bidufasha gutahura tumenye neza inkomoko yavyo. Reka dusome muri Exode ni kuvayo igice ca 12 ndasoma ku murongo wa 14 mugabo ndaza gusimba kubera si binagomba gusoma ngo kandi uwo munsi uze ubabere umunsi w'icibutso muze muwugire umunsi mukuru wanje uhoraho uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda birakurikirana muze mwame muwugira mukuru kibi cagezwe c'intahava maze mumara iminsi indwi mujya imitsima itambiwe ku munsi w'intangamarara muze mukure umwambaro w'icambiwe cose mu mazu yanyu kuko umuntu azorya ku mutsima wambiwe uhereye ku munsi w'intangamarara ugashitsa ku munsi ugira indwi uwo muntu azacibwe mu Bisirayeli. Siko dusimbe aha rero niho bagenda bavuga mu iyo minsi mikuru y'umutsima utambiye yaherukira pasika. Reka rero dusimbire ku murongo wa 21 nuko Mose ahamagaza abakuru bose bo mu Bisirayeli. Umve kino kintu arababarira ati nimwirobanurire imyagazi uko amazu yanyu angana muyibagire pasika. Sawa? Urumva ko pasika si jambo tubona mu isezerano rishasha ryahereye mu isezerano rya kera. Siko mwiyabirire agakama ka ezobu mukajobeke mu maraso ari mu rwavya mumijagire ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyompi ntihaze hagire umuntu n'umwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo. Siko aha cari gihe Imana yari kirereka ibimenyetso Farao kugira ngo arekure ubwoko bwa Isirayeli bari muri Egiputa. Iki rero cari kiza c'icumi le 10e fléau. Urumva cahuriranye n'igihe ca pasika. Hanyuma rero Imana iravuga ati ikiza kigira 10 icihama instruction Mose iramubwira ati wewe uzokora gutya genda ubwira abayuda bakora uko babaga umwagazi w'intama hanyuma bagire gute amaraso bayasige ku bishimaryango kugira ngo umumarayika niyaza guhonya abana b'imfura kuko nico cari kiza c'icumi niyaza guhonya abana b'imfura ntaze guhitana n'imfura zo muri Isirayeli z'abayuda baca babikora uko. Siko rero hari ku munsi wa pasika kuko uhoraho azohaca urumva azanywe no kwica abanyegiputa kandi ahazobona ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyompi uhoraho azorengana iyo nzu ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Wumvise no kuvuga ngo kije kimenyetso c'amaraso kije kuba ikimenyetso gikiza abari gupfa kije kuba protection canke kije kuba mu kibanza c'abagomba gupfa. Urabitegera neza 24 rero kandi ivyo muze mwame muvyitondera bibe icagezwe c'intahava kuri mwebwe no ku bana banyu kandi nimwamara gushika mu gihugu uhoraho azobaha. Urumva habari bakiri muri Egiputa uhoraho azobaha nk'uko yasezeranye muze mwame mwitondera uwo muhango. Muse kucitsa umuhango sivyo 26 kandi uko abana banyu bazobabaza batuye umuhango wanyu niki umve rero ingene azobishura muze mubishure mutikini iki nico kimazi citwa pasika y'uhoraho. Urabitegera neza kuko yarenganya amazu yacu abisirayeli turi muri Egiputa akayaziguriza igihe yica abanyegiputa abantu urumva barunama barasenga. Umvise ikibazo yarababwiye ati abana banyu nibababaza ati ibi bintu bisigura iki muze mubasigurire ko ari kimenyetso ca pasika y'uhoraho. Sawa
no kuvuga ngo intango rero ya vyose niyi naha bihera niho ubona iyi misi mikuru niho Imana yari itangwe kuyiha Mose kandi acabwira ngo kibi ikiki ngo kibi cagezwe c'intahava ukurunganwa rwanyu ruzogenda rurakurikirana iyi misi mikuru muzokwame mugira gute muyihimbaza uhereye no kuri umunsi wa Pasika. Rero no kuvuga ngo iyi misi mikuru yabanziriza Pasika niyo misi mikuru bari igihe Yesu yagira afatwe, siko niho rero ryagaburo ryatangura rimwe wabaza. Sinzi rero ivyanditswe ni vyinshi kuko Mariko yarabivuze ko, Luka yarabivuze ko na Matayo yarabivuze ko. No kuvuga ngo ku bantu bakunda gusoma mushaka gusoma musome muri Matayo 26 ugera ku murongo wa 17, Mariko 20 Mariko 14 guhera ku murongo w'indwi na Luka igice ca 22. Mugabo reka sinzi ko unyemerera tubanze dusome hamwe canke habiri muri aho. Nagomba manze mvuge urumva ko wahawe amategeko bwa mbere bamubari ati ukurunganira uzogenda rukurikirana muzobabarire bati uku niko imisi mikuru ya Pasika igenda. Baraza no gushika kuri Yesu ariko bigeze kuri Yesu nuko wewe yaciye agira ati ibi muze muhore mubikora munyibuka. Harimo akantu gahinduka kuva kuri Pasika kuza imisi mikuru ko yagiye ikurikirana gushika kuri Yesu anavuga ati ibi muzore mubikora munyibuka. Mugabo ubwa mbere bari bahawe bavuga bati ibi muze mubihe urunganumwe uko ruzogenda rukurikirana mubabwire muti uko niko imisi mikuru ya Pasika igenda. Bigeze kuri Yesu biraza ngo tuzohore dukora tumwibuka. Mwudufashe iyo mirongo yindi bari muvuze kugira ngo tugende twagura kino cyo. Urakoze cyane ubajije ikibazo ciza kuko urumva ibintu tubona mu isezerano rya kera cyari kigereranyo cibirariye kuzoba ari ivyo vyaraba Yesu Kristo. No kuvuga ngo isezerano rya kera cyari gitutu hanyuma ngo nyene igitutu ninde ni Yesu. Niko Paulo yandikira abakorosayi. No kuvuga ngo iyi mihango barayikora mugabo bayikora nk'ikigereranyo cibizoba comme prophétique nk'ikintu kizoba. Yesu rero amaze gushika nico gituma yavuze ati okay ivyo mwahora mwiziza na ya misi mikuru mwahora mukora mwahora mubikora mwibuka ingene Imana yatabaye basogokuruza banyu muri Egiputa, ubu rero murabikora mugira gute munyibuka jewe. Kubera ko bijya bakora babikoze mu kimenyetso nk'ikigereranyo jewe ni jewe mwagazi w'Imana akuraho ibicumuro by'abantu. Aho uribuka ko hajya twasomye yuko bavuze ngo Mose Imana yamubwiye ngo babwire barondera imwagazi w'intama hama bamubage amaraso aza kuvamo abari yo basiga kubishima ryango, siko hanyuma Yesu nawe niwe mwagazi w'Imana akuraho ibicumuro by'abari mwisi, siko Yohana yamwise. Okay, reka rero tubanze dusome hajya muri Matayo numva ariho twohera. Matayo 26 duhere ku murongo wa 17. Urumva Yesu asangira n'abigishwa biwe ubwa nyuma, sawa 17. Nashatse duhere ngaha kugira ngo abantu batahure, siko aravuga ngo ku munsi wa mbere w'imisi mikuru y'imikate itari mu mwambiro. Kubera iki bategerezwa kwizihiza iyo misi mikuru nk'uko Imana yari yabibahaye nk'icagezwe, sawa. Rero igihe cyo gupfa kwa Yesu cyo gufatwa no gupfa cyabaye muri iyo misi mikuru. Nico gihe bari mu misi mikuru nk'abayuda. Urumva abigishwa baza aho Yesu ari baramubaza bati ni hehe ugomba ko tugutegurira ivyo kurya vya Pasika, sawa. Yesu arabishura nimugende mu gisagara maze muraja kubona umuntu mumubwire muti umwigisha avuze ko isaha yiwe yegereje kandi ko agomba gusangira n'abigishwa biwe ivya Pasika iwawe. Barakora nkuko yamubwiye, siko reka dusimbe rero ku murongo wa 20 basi. Ku mugoroba Yesu yicarana ku meza n'abigishwa biwe 12. Umviriza rero iki kintu ndagomba ko ugisurinya abantu bariko baranatwumviriza bacumve.
bavuga ngo ku murongo wa 21 ngo bariko barafungura. Mu isanzwe Isangira Ryera ni gufungura. Ico tukimenye yuko nubwo bijya dukora tubikora nk'ikimenyetso, bijya by'umukate n'agakombe gato karimwo jus canke iki, tukabikora nk'ikimenyetso, muga tumenye ko burya buryo atari bwo buryo Yesu yabikozemwo uhereye ku munsi wa mbere atanguza Isangira Ryera. Siko ngo bariko barafungura, sivyo? Yesu aravuga ati ndababwira ukuri, umwe muri mwebwe ahava angurisha. Sawa? Dusimbire kuri 26 kandi ngo bariko barafungura Yesu afata umukate. Uvuga ngo deja bariko barasangira kandi bariko barafungura. Aca arafata rero y'amajambo twama dusubiramo twese igihe tugiye gusangira. Naha Yesu yatanguye kuyavugira. Mugabo urumva ko yayavuze bariko baragira gute? Bariko barafungura. Sawa? Yesu afata umukate awushimira Imana arawumanyura. Siko awuha abigishwa biwe avuga ati nimwakire mujye, uyu n'umubiri wanje. Sawa? Urumva yongera afata igikombe agishimira Imana. Siko hanyuma agira gute? Arakibaha ati nimwakire munywe ko mwese. Aka kantu ka mwese ndagomba kugahagarara ko cyane. Marvin, nukumenya ko rimaze kwitwa isangira, c'est partager le repas. Nuvuga gute mu Kirundi? Nugusangira ibifungurwa, nugusangira ibinyobwa. Nukuvuga ngo Isangira Ryera naho hose abera canke abizeye umwami Yesu Kristo bagize gute? Bashobora gusangirira ivyo gufungura n'ivyo kunywa. Mu bisanzwe twagomba kubikora iyo dusangiye ivyo kurya n'ivyo kunywa turabera twakijijwe, twagomba kubikora en mémoire canke twibuka ico umwami Yesu Kristo yakoze. Ico naco no kuvuga ngo ifunguro dufata ni nk'umubiri wa Yesu, hanyuma ikinyobwa cyose dushobora kunywa ni nk'ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo ngo yatanzwe ku bwacu no ku bwa benshi. No kuvuga ngo bwa mbere no kumenya ko Isangira Ryera no gusangira, c'est partager le repas. Rero dusangira gute rero? Kuko nico kibazo cyabayeho uhereye mu myaka yaheze, barafashe barabihindura babigira umugenzo nk'uko vyari mu isezerano rya kera, kandi Yesu yavuze ati uyu mugenzo naho muwukore nk'ikimenyetso kibibutsa igikorwa jewe nakoze. No kuvuga ngo rero bisigura iki? Mu bisanzwe insiguro igira kabiri, igaburo ryera no kugira gute? No guhimbaza Pasika. Pasika nayo tuyihimbaza gute? Pasika yacu duhimbaza ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. None ga Marve, ndabaza, duhimbaza ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo rimwe mu mwaka canke kabiri mu mwaka, canke guhimbaza Pasika tuyihimbaza misi yose? Nimba duhimbaza ugupfa no kuzuka, ivyo twobikora misi yose. Voilà. Mugabo none twokwama dufata imikate, uko ufashe umukate n'ikinyobwa cuvuga ati ndakwibutse ko apfuye urazuka. Naho rero rega ari ikibazo. Naho ari ikibazo mu bisanzwe iyo tugiye gufungura twebwe ntidufungura nk'abantu bari bo bose. Oya, twebwe iyo dufunguye, ugufungura kwacu kwagomba kugira insiguro nk'iy'abana b'Imana. Urabitegeye? Nitujya nk'abandi bantu bose kuko bageze gufungura tujye, kuko dushonje tujye. Iyo dusangiye, iyo turuko turafungura, nk'ubu jewe na wewe dusangiye ngaha tugafata umukate canke igitumbura n'ifana, mu bisanzwe byategerezwa kwitwa Isangira Ryera. Mugabo urabona ko babihebeye mu ishengero, mu makoraniro. Mugabo nahone turabibona mu isezerano rishasha aho Paulo ariko aravuga mu makoraniro y'ishengero ry'Ikorinto, turaza kuhasoma. Mugabo ngaho urabona ko yari kumwe n'abigishwa biwe kandi bari basanzwe bariko baragira gute? Barafungura. Kugira ngo rero abihe insiguro yaciye avuga tubu rero ejo nimwakorana muri ko murasangira, nukuvuga ngo umukate nimwawumanyura muze mwibuke ko ari umubiri wanje, igikombe nimwacabira mu kanywa muze mwibuke ko ari amaraso yanje, kibabere nk'ikimenyetso. None dufise inshuti nyinshi kandi turasangira nazo.
bicika isangira ryera habaye iki? reka mbanze mpeze gusoma ngaho uce ubandanya. Umurongo wa 29 28 na 29 ngo ayo n'amaraso yanje y'isezerano asesekaye, urumva, asesekaye benshi ngo baharigwe ibyaha byabo. Siko ndababwire sinzosubira kunywa kuri uyu muvinyu w'umuzabibu guhera ubu gushitsa kuri wa munsi aho nzosubira gusangirira namwe mu bwami bwa data. We aravuyemo, muga twebwe asize atubwiye ngo nimwabikora muzobikore mugira gute? Munyibuka. Abitegera neza vuga ngo twe tuzosura gusangira nawe muri bwa bugeni mu bwami bwo mw'ijuru. Siko sinzi rero ico ari kurabaza. Nako ndabaza nti dufise inshuti nyinshi turasangira nazo, icika isangira ryera kubera ko twabaye abakirisu batatu bane bari kumwe, canke hagiyemwo uwundi muntu atari umukirisu atavutse ubwa kabiri, ahabaye isangira ryera ryacu. Oya, urumva uyo atari umukristo ntibimuraba. Ibi biraba abakristo abizeye Yesu Kristo abera, abejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, abizeye igikorwa Yesu Kristo yakoze. Iyo basangiye nibo bakora isangira ryera. Muga urumva bataramwizera bo barafungura bisanzwe nk'abandi bose, bari ngaho ku ruhande. Harano usomye ngo n'amaraso asesekaye ku bwanyu kugira ngo aze akize ivyaha. Mugabo ari handi hantu havuga bati uwuzoja kuri no ngaburo uko bitabereye hariho ibikurikira bizomubako kandi bibi. Tuhasome niho nshaka kumenya ufite yasesekaye kugira ngo akize ibicumuro canke ivyaha canke yeze umubiri w'umuntu. Mugabo uzoja kuri iyo ngaburo nabi hari izindi ngwara zizoza, ari ingaruka neza bica bicika ryari nabi ni gute? Okay. Icambere coco no kuvuga ngo nivyo barawugize umugirwa kugira ngo bashireho urutonde mu masengero, mu makoraniro y'abera. Ugasanga mbere yuko mukora isangira ryera babwira abantu ngo nibabanze bagire gute? Bitunganye, biyeze. Yego. Siko urumva, hanyuma kugira ngo ujya musi ni washika uzushike bameze neza. Rero nkaca niyumvira ikintu kimwe Marvin, muri iyo intervalle canke muri uyo mwanya turiko turitegura, sivyo, mu gihe tutaritunganya neza Yesu yoza muri uyo mwanya, urumva abantu boca basigara canke wopfa muri uyo mwanya wocugira iriheherezo. Bisigura iki rero? Nukuvuga ngo ni ico kintu bagikora uburyo butari bwo, kuko twebwe igikorwa c'amaraso Yesu Kristo cyo guseseka kw'amaraso no gutanga umubiri wiwe ni igikorwa tugomba guhimbaza umunsi ku munsi, imisi yose yo kubaho kwacu, kubera kubw'amaraso yiwe twebwe twahariwe, twaronse uguharirwa ivyaha. Umubiri wiwe watanzwe kugira ngo twebwe tugire gute? Dukire. Urabitegera? Ni ukuvuga ngo wategerezwa kuba umugirwa wa misi yose. Hanyuma ikindi kintu naco, umusaraba ntiwaje gukumira ahubwo waje kwiyegereza. Urabitegera neza? Ivyo kuvuga ngo urakumira abantu, kandi tubona ko mw'isangira ryera ariho abantu baronkera guharirwa ivyaha, ariho abantu bibuka ico Yesu Kristo yakoze. Turaza kubisoma ha mu Bikorinto. Ibi nagomba gusigura, reka nze kubisigura uko twahejeje gusoma, niho biza kugira insiguro. Okay. Nabikorinto ba mbere igice ca 11. Abikorinto ba mbere 11 ni nahantu harehare, mugabo abariko baratwumviriza nukuri ndasabira namanda bivuga n'abandi harige babivuga, nukuri ba Kristo tugira umuco mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo tumenye nimba ivyo turiko turakora biri mu ijambo ry'Imana, mbega uburyo tubikoramwo niko ijambo ry'Imana ribivuga. Nitubikore nk'umugigwa gusa kuko twasanze ariko bikorwa, canke twabonye ariko twakuze ariko tubona bikorwa, ariko tugire curiosité canke tugire amatsiko, niko abanyarwanda bavuga, yo gushaka kumenya inkomoko y'ibintu byose dukora nk'imigigwa mu mashengero tuba turimo. Turabe ko ari ibintu vyubakiye vy'ukuri kukuri kw'ijambo ry'Imana.
kuko ibintu urashobora gukora ikintu kikakubera imfa gusa cyangwa kikakuviramo ingaruka mbi kuko wagikoze uburyo butari bwo. Naho rero Paulo yabivuze uko. Reka dusome duhereye ku murongo wa 17. Twamajambo uravuga ngo uko dukwiye kuja ku ngabiro y'umwami. Siko? Mu byo ngira ndababwire sindabashima na gato. Urumva introduction yiwe. Kuko amakoraniro yanyu yuzuyemwo ibibi gusumba ibyiza. Nukuvuga ngo namakoraniro y'abera mugabo yuzuyemo ibibi. Ibibi navyo ni kimenyetso kibi kiza guhindura umusaraba ubusa. Imico mibi n'imigenzo mibi sivyo vyagomba kuranga abera. Hanyuma bakaca bitiza imigigwa y'abera kandi bo ubwabo ari babi. Nukuvuga ngo baba ariko baratukisha igikorwa cy'umusaraba. Bariko baratukisha barahindura ubusa ico umwami Yesu Kristo yakoze. Niho vyatanguye kubera ingaruka mbi kuri aba babikora. Kubera iki? Amakoraniro yabo yari yuzuyemo ibibi. Urabitegera neza? Sawa. Okay, aravuga ngo icambere narumvise ko iyo mukoraniye mu rusengero mwicamo ibice. Urabitegera Marvin? Ubwa mbere na mbere Yesu yavuze ko turi umwe kandi tugomba gukundana. Mugabo abantu barakoranye nk'abera, mugabo babiremye ibice. Barimwe ibice. Bamwe bibari kwabo abandi barukwabo. Hanyuma bakaca baza gukora cya gikorwa kandi bakagikora badafise ibibaranga nk'abari bemerewe kugikora. Urabitegera neza? Kandi ndakeka ko birashobora kuba ari byo. Urumva ariko arabandikira icete cy'amakuru yahawe avuga ngo koko hategerezwa kuba ukwitandukanya muri mwebwe kugira ngo abemerwa n'Imana bagaragara. Siko? Okay. Iyo mukoranye umviriza rero aratangwe kubivuga. Mu bisanzwe Isangira Ryera ryategerezwa kuba igihe cyose abera bakoranye. Uravyumva Marvin? Si ibintu bikorwa kabiri mu mwaka, si ibintu bikorwa rimwe mu kwezi. Oya, uko abera bakoranye bari babwirizwa gusangira. Turavyumva? Iyo mukoranye ntimujya ku ngaburo y'umwami. Urabitegera? Ikosa rya mbere, iyo mukoranye ntimujya ku ngabiro y'umwami. Kuko iyo mufungura, umvise gusangira no gufungura. Umviriza rero, iyo mufungura bamwe muri mwebwe bihutira gufungura ivyabo ntibasangire n'abandi. Bamwe muri bo bari bisambo. Urabitegera? N'abandi. Ivyo bituma haba abataha bashonje, abandi batashe baborewe bahaze. Nico kibazo gihari mw'isengero. Nukuvuga ngo bijya bintu symbolique bagira byo kufata agakate gato n'umuvinyo mukakajya mugabo wewe uzi yuko uhaze, ariko ku ruhande rw'iwawe hari umuntu akenye. Nukuvuga ngo ijya ngaburo siyo Marvin. Nta wagomba guhaga cyane abandi ngo bagume bashonje. Neka kwa y'abantu usanga baniriza kandi bayafise. Uzoca wicara mu bwati wewe ni sawa. Nta kibazo. Jeune nikindi. No kuvuga ngo jeune no kuyiminja kandi wari uzifise kwisonzesha no kwisonzesha nyine. Urumva ni uba wahisemo kuvuga ati genda biretse gufunga. Niko ndavuga ngo bujya buzima bwa misi yose. Siko igaburo ryera rero iryo biti igaburo ryera no musi canke ngo kururimbi, sivyo bikorwa uburyo butari bwo. Kubera iki? Imana iraraba ingene abantu babanye igasanga ntibabanye dans la communion. No kuvuga ngo gufungura no kuba muri communion. Communion no bivuga gute? No kunywana, sivyo? Ntushobora kunywana n'umuntu ashonje wo uhaza. Urabitegera Marvin? Ayo rero niyo makosa no musi ariko arakora. No kuvuga ngo babiciye uruhande kuko bavuga ati byo kunda yuko uko dukoranye misi yose dufungura tukaronka ibikwiza abantu bose. No havasanga ndiko ndahomba cewe. Urumva mbe twobikura he? Ni kubera iki jewe jya sahani yiwanje umunsi jewe twakoranye, jewe ntozana isahani yiwanje undi akazana gwiwe hanyuma tugahurira hamwe tugasangira kugira ngo nujya dafisa ze kuronka. Nukuvuga ngo bijya bindi dukora
ni ibintu biraho gusa byacitse umugenzo mugabo si umuco mwiza w'abana b'Imana. Urabitegera Marvin? Nimba ndiko ndatahura Pst bivuze ngo bijya bagira tugira canke dusanzwe dukora mw'isengero cari ikimenyetso kitwibutsa ivyabaye. Mugabo kandi mu gusangira tukaba dukwiye kuraba ko uretse hajya no mu bundi buzima ko dusangira vyose tubana nyakubana. Voilà, c'est ça. Nta gusangira ko mw'isengero kutari hanze ntikubaho. Mbega ubwo buzima dushaka kubaho mw'isengero mugabo hanze tukabaho ubundi wumva bumaziki. Bumaziki Marvin. Aco bumaze. Urukura vyumva umviriza rero 22. Mbega ntimufisi wanyu aho mwofungurira mukongera mukanywera? Bavyumvise ko nijyasangira ubundi no gufungura no kunywa. Sikajya gakate batanga nijya grenade nakajya kantu kangana gutya ka grenadine no gufungura no kunywa. Tubanze tuvyemeranye. Bijya ni ibintu bashizeho nk'umugenzo gusa mugabo waraba mu ijambo ry'Imana nk'uko Paulo ariko arabivuga ngo ugasanga si ukuri kw'ijambo ry'Imana. Siko vyagomba kugenda. Avuga ati rero uwumva ashaka guhaga neza kubera abaye umukunzi w'inda nafungurire muhiriwe. Ushaka guhaga nahagiriwe. Urabitegeye ko wahisemo kwikunda wewe genda ubikorera abandi batabona. Mugabo niwaza mu makoraniro ingo uje gusangira n'abandi ivyo ufise kugira ngo nujya dafise aronke. Urabitegera neza. Nico gituma rero biragoye ibintu bikorwa muri iki gihe muri iki kinjana turimo mu mashengero. Nta kundi nyene urumva twarinjiriwe mugabo abantu bakwiye kubimenya. 23 kuko ico nahawe n'umwami arico nanje ndabashikirije muri rya joro. Wumvise introduction sinzi ko wumvise ivyo twahereyeko ubagira bisigura subiremo vya bindi Yesu yavuga. Kuko ico nahawe n'umwami arico nanje ndabashikirije muri rya joro umwami Yesu yafatwa yakiriye umukate. Avuze ko Yesu yabikoze kubera mu mico yabo bajya imikate ni nk'ivyapati vy'ubu. Siko yakiriye umukate niyo yari ifunguro yabo. Ni nkuko no musi dushaka kuvuga ati okay twebwe turajya ubugari, twebwe turajya umuceri, twebwe turajya ibiraya, turajya bijya bindi vyose. No kuvuga ngo fata bijya bike uronse ugabure uhumwumwe. Wobo rero ko mu mico yabo bajya imikate nico gituma yabiri umukate muga ntaho yatubwiye ko tubwirizwa kujya kumanyagura tujya dukate. No. Ahopa y'abayuda canke ifunguro y'abayuda wari umukate canke yari ibintu bikozwe mu ifarini bimwe. Nibaza ko ico tugitahura kandi tucumva. Sawa nta bugari bajye nkuko tubujya twego no musi. Sawa? Okay. Aravuga ngo awushimira Imana arawumanyura avuga ati uyu n'umubiri wanje watanzwe ku bwanyu muzohore mubikora. Bahejeje gufungura agira uko nyene afata igikombe avuga ati iki gikombe ni isezerano rishasha ryemejwe n'amaraso yanje muzohore mukinywa ko munyibuka. Umviriza kuko igihe cyose muzojya uwo mukate mukanywera no kuri iki gikombe muzoba muriko muragira gute muramenyekanisha urupfu rwanje gushikaho nzogarukira. Marvin urupfu rwa Yesu Kristo turagwerekana usibye ko tugwerekana mu ngeso zacu no mu bikorwa byacu no mu gusangira kwacu kwagomba kuba ikimenyetso cyo kwerekana urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Okay, none twebwe nk'abakristo duhamagariwe guhimbaza urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo ryari? Rimwe mu mwaka kuri Pasika canke twama muri celebration twama mu guhimbaza Imana. No kuvuga ngo mu yandi majambo rero iki ni gikorwa gihambaye cyane abantu bakwiye kumenya kandi bakwiye kwitwararika. Nico gituma rero umviriza rero araje rero kuri 27 nico gituma rero uwujya umukate akanywa no ku gikombe uko bitabereye azokwagirwa no gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami.
umuntu wese akwiye kwisuzuma imbere yo kujya kuri uwo mukate no kunywera kuri ico gikombe, kuko ujya uwo mukate canke akanywera kuri ico gikombe adahaye icubahiro umubiri wa Kristo aba yikwegeye gucirwa n'urubanza. Mbega duha icubahiro gute umubiri wa Kristo? Umubiri wa Kristo ninde? Le corps de Christ c'est moi et toi. Umubiri wa Kristo nuyo mwene so ari ku ruhande rwawe. Umubiri wa Kristo nuyo musangiye urugendo. Umubiri wa Kristo sujya mukate. Umukate ni ikimenyetso. Mugabo twebwe nous sommes le corps de Christ. Bavuga ngo ishengero, avuga ngo ishengero ryiwe niwo mubiri wiwe. Siko? Nuvuga ngo mu bisanzwe umubiri wa Kristo ninde? Ni jewe na wewe. Tudahaye icubahiro umubiri wa Kristo, dushatse kubaho ubuzima bwacu uko dushaka, ntitubeho uko Imana igomba, tugatukisha izina rya Yesu biciye mw'ishengero muri wa mubiri wiwe, niho izo ngaruka zose ziza. Mwumvise ko hejuru yabihereye avuga ko bamwe barajya bakibagira abandi, ugasanga bamwe barashonje abandi barahaze, kandi atari ko vyabwirizwa kugenda. Bose babwirizwa kuronka, abafise n'abadafise bakaronka bose. Ivyo rero tubibona hehe intango yavyo? Ni gihe mu vyakozwe n'intumwa ishengero rutanguye kubaho, igihe mpemu yera amanutse akamanukira abantu bakavuga mu ndimi zumvikana, abantu bakizera umwami Yesu Kristo, hanyuma ubuzima bw'intumwa bw'ishengero buba buratanguye. Urabitegera neza? No kuvuga ngo ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri, muvuze ngo mu ndimi zumvikana. Indimi zumvikana, ego, kubera atarico cigwa turimwo. Mugabo nagomba ndababwire ngo n'abanyamahanga bari hagati muri bo barumvise ururimi rw'iwabo. Barubizi ivyo? Okay, tuzokigarukako. Tubandanye. Si indimi zitamenyekana. Urumva ko nagasurinye turukabike tuzogaruka. Vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri, dusome kuri 43, sivyo? 42 ntacu. Uko abizera bari babayeho, maze abizera bose bashira imitima ku vyo intumwa zigisha. Ubwa mbere bashira imitima ku vyo intumwa zigisha. Kabiri, gusangira ivyabo. Sawa? Urabitegera? Kumanyagura imikate. Gusangira ivyabo, kumanyagura imikate. So nukuvuga ngo iki gikorwa kuvuga ngo ni kibi answa, mugabe iki gikorwa cyo kuvuga ngo turasangiye agakate hamwe n'agakombe gatoya nk'ikimenyetso cyo kugira gute, cyo gusangira, cyo kwibuka gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ariko mu buzima bwacu bwa misi yose tudasanzwe dusangira, twebwe abafise ngo dusangire n'abadafise. Nukuvuga ngo uko niko gutukisha igaburo ryera. Mugabo no munsi bafashe umuntu ashobora kuba afise intege nke, ashobora kuba yivye, yabeshe canke yakoze ikintu kidahesha Imana icubahiro, hanyuma bakamukumira. Kandi Yesu yazanywe n'abanyavyaha. Umusaraba turawegera kugira ngo dukire, ntituhunga, tuhunze turapfa. Nuvuga ngo rijya gaburo ryera, ujya muntu yumva mu mutima wiwe hari ikintu kimwagiriza, naza rifungure yibuka ico Yesu Kristo yakoze, azokira. Nyagira n'ivyo bibi nyene, naze kandi ari umusuma. Rega ibibi babivuze. Nukuntu bashaka kwerekana ko bariko barasangira, kandi mu buzima bwabo bwa misi yose badasangira. N'umuntu wumva yafatanywe itonga ka pastor, uwo muntu wumva azamubera gute ngo aje gusangira nabo, kandi turi ku ruhimbi. Mbega uwafatanywe itonga afashwe na Yesu, wabonye yamuciriye urubanza rumeze gute? Ujya mugore sakararo kari hafi, ugira ngo zijya mbabazi yamuhaye ntizamukijije. Yamubwiye ati genda urakize, ariko ntugasubire. Haki gihe turimo urabona ko umengo twoba rukwankuraje abandi bantu erega ikibazo gihari. None ivyo dukora vy'ingingo vyo gufatira ingingo abantu ugira ngo nivyo bibabuza kubikora? Oya, abantu nibakirira mu mategeko, abantu bakirira mu buntu n'urukundo bw'umwami wacu Yesu Kristo, niho hari gukira ingwara zacu, niho hari gukira ivyaha vyacu.
urabitegera nuko rero nukumenya igikiza nico abantu bakwiye kugira gute kwegera ingaburo yera twari dukwiye kuyegera twari dukwiye gusaba n'abandi bantu bose bakegera kuko nukugira gute nuguhimbaza urupfu rw'umwami mu rupfu niho turonkera gukira mu rupfu rwa Yesu niho turonkera gukira ariko gatonye nufashe ngaho urabona hagiye uba wumva mw'isengero iri inyo utabatijwe ntaja ku ruhimbi ariko hari ahandi bavuga ati abari ngaha mwese bose baraja ku ngaburo yera. None ndakubaza igihe Yesu asangira n'intumwa yabanje kubabatiza sitwaso nahaye n'ivyandiswa abariko baratwumviriza nimugende musome muri Luka 10 muri Luka 22 musome muri Matayo 26 haje nasome musome no muri Mariko usanga bavuga ibintu bimwe bose bariko barafungura nongaha mu makoraniro Paulo wumvise yavuze ko abantu bagomba kubatizwa oya iyo ni imigigwa yagirongerwamo mu masengero kubera urutonde rw'ivyabana bariya mugabo uwizera wese arakira arahabwa iki ntibisaba kaba yarabatijwe oya kubatizwa nukuza gushingira intahe cya gikorwa cyakoretse mu mutima kandi reka ndakubwira umubatizo mukuru Imana yemera nenda kubaza ikintu kimwe Marvin umuntu yabatijwe ngaha mu mazi menshi sivyo ariko atariko arabaha bwa buzima Imana ishaka n'utarabatizwa akaba ariko arabaha ubuzima Imana ishaka abantu babiri Yesu aje aho gendande uri karabaho ko Imana ishaka voilà uwizeye Yesu Kristo nukuvuga ngo kubatizwa nukuza gushingira intahe igikorwa cyakoretse mu mutima naho bihuriye no kugira ngo umuntu aje oya nukuri byo babibaye nanse ku oya reka ndabireke nuko sinzi ko hari twogerageza kwegeranya kugira ngo nk'umuntu yabanye natwe ashobore gusigarana ikintu kimwe kubijanye n'ingaburo yera canke bamwe n'uruhimbi abandi n'Isangira Ryera abandi n'isensene twosigarana iki nk'abantu baja kuri iyo ngaburo twomenya iki twokwirinda iki twokora iki nk'abantu bagenda batumbera uko ijambo ry'Imana rivuga kubijanye n'iryo Sangira Ryera. Marvin nagomba kuvuga kino kintu wowe urubatse kandi we na madamu wa murakijijwe uko mufungura nuko hajya tutabandanije kwasoma uko mufungura mumenye yuko mufungura nk'abera bisigura iki iyo uzi ko ufise ikibazo na mugenzi wawe kirazira ko musangira ego nugutukisha igaburo ryera iyo uzi ko usanzwe ufitanye ikibazo na mugenzi wawe basi ivyo byo kwitunganya reka tubifate muri yo sanse wewe uricaranye n'umuntu ku ruhande rwawe mutavugana ugatora ukabira ku mubiri ukabira no ku maraso ukanywa kandi usanzwe uzi ko mu mutima wiwawe hari umuntu ushavuriye vyakunaniye guharira kandi tuba two turahimbaza guharirwa ivyaha nkuko yaduhariye niko natwe tubwirizwa kugira gute guharira abandi rero nukuvuga ngo nukumenya ko Isangira Ryera nimba Yesu yaravuze ngo tubikore nk'ikimenyetso cyo guhimbaza urupfu rwiwe bisigura ngo n'ubuzima bwacu bwa misi yose tugomba burya buzima bwacu bwa misi yose bwo gukomeza kwiyegurira Imana tugomba kububamwo tuzi yuko ubwo buzima iyo tutabubayemwo bijya bindi vyose vy'imigenzo twokora ntaco bivuze mu maso y'Imana ikigira ico kivuze ni ingene jewe mbana babivuze aha mu vyakozwe n'intumwa ngo bashishikara inyigisho z'intumwa ngo hanyuma bakagira gute ngo bagasangira basangirira mu mihana sivyo hanyuma bakagira gute bakamanyagura imitsima hanyuma bakagira gute bagasenga bakongera bagahimbaza Imana nibwo buzima bwari buranze ukuvuga ngo ivyo bintu hagize na kime kiburamo ibindi vyose umuntu ashobora gukora naco bivuze ubwa mbere no kwiga ijambo ry'Imana tukamenya kuri ijambo ry'Imana tukarushirizaho kurishira mu ngiro ikigira kabiri no kugira gute c'est la communion fraternelle no gusangira ivyacu no kubitandukanya hari ico bita sainte scène
nibi tugira igaburo ryera ibi byo mu mashengero byo kumanyagura imikate tugasangira. Hariho no kugira gute na la communion fraternelle, bwa bumwe dufitaniye na bagenzi bacu, ingene tubana mu buzima bwa misi yose, ingene dufashanya. Nuvuga ngo tudafashanyije muri bwa buzima bwa misi yose, bijya tuza gukora ngaha bindi ntacyo bivuze. Titwoza guhimbaza ico Yesu yakoze tutabona mu buzima bwacu, tutabayemo mu buzima bwa misi yose. So nukuvuga ngo rero umuntu ariko aratwumviriza, mumenye yuko ubuzima bwawe ingene ubana na bene data mu buzima bwawe bwa misi yose nibwo bushobora kwerekana ko, nibwo bwerekana uburyo uhimbaza ugupfa no kuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Nimba yaravuze ngo ivyo muzobikore munyibuka, wibuke ko burya buzima bwanje nawe tubamwo nibwo buryo bwiza bwo guhimbaza igikorwa Yesu Kristo yakoze. Hanyuma mw'isengero ngaha tuza kunezerwa no guhimbaza ubuzima tubayemo hajya hanze. Nuvuga ngo ivyo dukorera hamwe mw'isengero bigomba kuba ikirore cy'ubuzima tubayemo hanze. Mu majambo make, Pst Hervé Nsengiyumva, reka tubashimire. Nazo ko twize ibintu byinshi, ati ubuzima tubayemo hanze abaribwo tuza guhimbaza mw'isengero. Hanze tubeho nk'abibuka gupfa no kuzuka kwa Kristo, igikorwa yakoze ku musaraba, kandi igihe dukoranye tuko turasangira ivyo duhore tuvyibuka. Reka ndagushimire, wakoze kuduha umuco, wakoze kubana natwe. Nukuri turabashimira aho mugeza kutwitaba, kandi mufasha benshi, ntaye turazironka, kandi tubashimire ko mwama mwitavye ubutumire bwacu. Rero turabashimiye cyane, twifuriza no kubandanya umurimo, igikorwa bandanye mwiga mucukura muronke bishasha kugira ngo mushobore gusangiza n'abandi. Nuko mugira ibihe vyiza no mu bindi musanzwe mukora. Murakoze cyane Marve, nanje ndabashimiye, ndashima cyane iki gikorwa kuko gishikanijwe kuri ego, kandi turashimiye n'abakurikirana bino biganiro. Ndizera ntashidikanya neza ubikurikiranye inzara n'inyota yo gushaka kumenya, uzomenya byinshi mu ijambo ry'Imana. Rero Imana ibahezagire mwebwe mwumviriza, Imana ibahezagire na mwebwe mutegura kino kiganiro. Igihe cyose muzaba mudukeneye tuzobitaba. Turabashimiye. Murakoze cyane.